Natasha tubonye nukuvuga Natasha bamuhayizi nukuvuga ndiko ndakora kandi ndabishema n'abandi baririmbye kazi cenga baririmbye bakore urumva izi ni trofe zo muhira kandi zimeze neza zisukuye VIP ukuntu ndanezewe cyane nimba kaje wanje Satubi niwe yaraga kuri urakeka yuko baravyugira ngo akagashima bakagohereza Satubi ibyo baravye babivuze harya indirimbo ibise umuriyoni yarakoze indirimbo yerekana ko Burundi bumeze neza ko Burundi adahoba hoba tusa ibyo byose ni bimwe mu bintu notera kamo ayandi makampanies ariko aradukurikirana ngaha yige gushimira abartiste bariko barakora barashigikirwa n'igihugu kubera ko muziki urateza imbere igihugu cyane. Yes bakunzi banda TV ndabaramukije aho mwe mwese aherereye so guys ni Elma Love comme d'habitude kuri micro hanyuma kamera naho muri kumwe na dossier so uno munsi turi muri arena mwese ari baza ati ese muri mubiki so guys raba hari turafise ama award menshi aho turi mu kigo arena cyateguriwemo ihiganwa bise AGS cyateguwe na Cedric Nimpagarise aho baza gutanga ubushimwe bwinshi butandukanye ku makategori menshi atandukanye tuvuga yuko mu baririmbyi mu ba kinama comedy mu ba DJs mu ba journalist n'ibindi byinshi cyane aho novuga aba MC ariso guys ndasabye ko mwese muguma hamwe ndabereka ibirori mu bintu mutari mumenyere kuri Elma Love no musaka ko nanje nje naberewe guys nako meze fresh ibintu n'amafiso kumana nanje mukurikana ibirori byose hama mu maturagaruka tumenye byinshi cyane birenze ngaha anye kick up Amakona mashini yangu samewa. Yes kesama. Yes bakunzi banda TV nkubibona ubu ni Oleg yashitse mu kibanza cha arena aho turi muri gahiganwa rya AGS Award so kumana natwe nko bisanzwe turabereka nabona ko inyuma hariho Sadbi Satellite King beshi bazi nka Marshal uyu ni Oleg mubona ni Oleg ugwego ruta izindi nzego ni Oleg mubona ko asa neza aberewe cyane nkuko bisanzwe nko yamaberewe igihe cyose guys gumana nanje no munsi nta show ntabereka cyane nguma ndabereka show ibintu bihambaye. Yes bakoze banda TV nkubona turi muri arena aho twakiriye muri Mvisa Satellite Sadbi turabaramkiye cyane mumeze neza yego turabona muri arena muri AGS Award so tubitegeye muri no ya kuri arena beach twaje twitabye ubutumire witabye ubutumire yes muri mubaza kuronka ubushimwe canke sinzi yes ubushize babahaye agashimwe kamashugwe ese uno munsi ho bigenze gute ngo mwitabe mu gihe muzi ko niyo yari amashugwe ariko yaravuye ku mutima sasa je byose nabihaye agaciro oyo nabihaye agaciro gakomeye kuko iyo umuntu akoze ikintu akagikora bivuye ko kubera yuko akunda igihugu akunda iterambere tibaza yuko atamuntu numwe ari kumunegura ngo amashugwe cyangwa wewe ngo uvuge ngo baduhaye amashugwe baduhaye ikintu gikomeye ego amashugwe cyari ikintu gikomeye ariko no munsi reka twariko kuri Sadbi ni Sadbi amaze imisi itaboneka cyane Sadbi koreke atwinyegeza cyane muri kino gihe yes nabagiye ati ni Sadbi ariko atwinyegeza muri kino gihe kubera iki Sadbi ataboneka ku ma media Ego Sadbi murakoze cyane kuba mwaduhaye so guys bakunzi banda TV mubibona twakuna Sadbi Satellite King aho adashoye kumukuduha cyane umwe urenze ariko reka twitegeye ko aza kuduha umwanya après ikiganiro après yibi bintu baza gukora tubaze ko tuzakusubira ku murongo tuganire nawe gumana natwe musuye mu bana yari kumwe na Empire Avenue yose mwabonye Benturo mwabonye Kenzi mwabonye Tatika Lakala n'abandi benshi cyane so gumana natwe nko bisanzwe ni Elma Love no musi ndako ibintu bitandukanye ku nshuro ya mbere Sadbi kuri Ndaha TV ku nshuro ya mbere abonese kuva 2020 isubiye kuboneka gumana nanje nta kintu nabaha yes twende So nice your when you dance, come to
c'est bien. Merci beaucoup DJ Marino, thank you. Tulindiranye gishika na kuna watu ambao wataweza kupewa awadi saa hii usiku, na hao watu basi wako pembezoni mwenu, na hao watu ni watu ambao waliweza kufanya kazi vizuri. Labda ni muimbaji, labda ni comedian, labda ni watu ambao wako na vitu tofauti ambao waliweza kuviandaa hapa Burundi. Kwa hiyo get ready for the show tonight, so we're gonna have just a good time. Kuna ma DJs watatu ambao wako tu tayari ili waweze kutupa show ambayo iko tu poa, na kuna wasanii wako hapa, na kuna comedy ambaye yuko hapa, na huyo jamaa ni mmoja wao wa Burundi ambaye ni mkali sana, na yeye aliweza kujipanga tu kipoa. Yes. Kwa hiyo sasa hivi bila kukawa, kuna vitu vingi ambao tuliweza kuviandaa. Niweze kumwomba Paki aweze kusogea hapa. Alafu na kitu nyingine ambao tunaenda tu kufanya sasa hivi ni kwamba nitamuita jemadari wala CEO, the president, ambaye aliweza kuandaa kitu kama hii. Alafu na yeye ataweza kusogea tu mbele aweze kutupea kitu moja ambayo itatuweka tu sawa tonight. So ikintu rero tugira dushobore gukora muri kano kanya tudatevye, tugira dushobore guhamagara président wa association de jeunes sportifs au Burundi wa AGES yegera imbere nyakubahwa Cedric ahari abaregera imbere kugira ngo dushobore gutangura n'umuce wa mbere. Amakategori atandukanye muraza kuyabona, amakategori bashoboye gutunganya neza nkuko nyakubahwa CEO canke president wa AGES abatubwira muri kano kanya. Mumfashe mumukomere amashi menshi cyane. Amasi menshi. Yesu yitwa Cedric Nimagaritse mzenja kwanza. Sadiki karibu kwanza. Amasi menshi kuri Sadiki, unapendeza sana kaka. Yes nuko no munsi wo kuberwa twese, ariko no munsi niyo munsi namenye yuko saa kugende mu Buhindi, saa kugende muri Aziya, saa kugende mu Bufaransa, saa kugende muri Amerika, mu Burundi nico gihugu ca mbere gifise abakobwa beza mwikomera amasi menshi. Yes nuko reka duhe umwanya usanzwe arongoye AGES ariwe Cedric Nimagaritse, yambaye impuzu atari za location, yaberewe cyane, yambaye kirato cyiza, yambaye costume nziza, yambaye bizimvye kuko nawe arazimvye, niba agiye gutanga birazimvye. Mu mukomera amasemesi kawaza kuvuga ati Yesu ashimwe. Ubwa mbere ndabanza kubashimira ko mwashoboye kutwitabira mukaza no kudushigikira. Nta majambo menshi nobicisha ndamusana na boss nongera ndamutsa na manager wa Nahangwa business, nongera ndamutsa namwe buri mwese mwaje kuduteka. Reka rero dutangure ibirori nyezina, ariko tubitangure twese tumeze gutya. Abifuza ko tubitangura mupepeye mugire gutya hari inyuma ya sabana mugire gutya. Asante sana. Nabishitanye ngato. Mwarareze ariko mwareze abakura. Twaravuze ubwa mbere bakavuga ngo watanze imidari, abandi amashugwe, ariko zari manoro mwaduhaye, ariko twakuze murabona aho tugeze. Ntatevye twagire tubanze duhere guha gashimwe ishyirahamwe ritwabona honorable Reverien Ndukuriyo yitwa Fondation Pax Burundi. Ni ishyirahamwe ryagiye atunganya ibintu byishe kandi byiza mu mwaka wa 2020. Irashobora gukreya n'igikombe cy'intwari. Nashaka nsabe waserukiye honorable Ndukuriyo ashike ngaho imbere tumushikirize ako gashimwe. Amasemesi akaba yaserukiwe n'uwitwa Fabrice, benshi baramuzi, tumukomera amasemesi. Mutama
bati ibikorwa mwagiye murakora hariho ugwaruka bashobora kubikurikirana nta mafaranga menshi tufise tubaha kuko amafaranga urajya gahera ariko akanamuzi kuravuga ati harigeze kuba amasimesi turi mu kwezi kw'abakenyezi ba mama batuvyaye ndagurutse gatoya ngiye muri kategori y'abantu bashoboye gutunganya ibirori vyiza vy'iteka 2020 nagire nshobore guhamagara Natasha Ranapa Rabosi Krebe dirake mwadutunganije ibirori vyiza cyane gose amasimesi akaragasimwe kagira kabiri kagira gatangwe kuri uno mugoroba muri rino joro ridasanzwe ry'umunezero agasimwe kagiye hariya muri Club du Lac Tanganyika gasanzwe ubusimwe bwa High People Music Award kavuye Uganda gasanze agasimwe ka Rising Star Award kavuye Uganda gasanze agasimwe ka Sika kavuye muri Benin n'ubundi bwinshi buri mu kabati hagiye kwiyongera aka yitwa Natasha Ngendabanka benshi bamuzi ku izina rya La Namba La Bamba Natasha Noma Abasimesi yego muhava muvuga ngo twaba twarabonanye Natasha akagashimwe gitwa tugahuwaye hari gitiramo muheruka gutunganya ku buryo igisagara cyose cya Bujumbura cyari cyuzuye amapankarte cyo giteramo Imana ibahezagire mwari muzi ko turiko turabikurikirana twarabikurikiranye mwame gutyo Sadafasi foto ari kumwe na manager wiwe umwana wiwe ndetse no mudanseze wiwe niwo bavukana no mubonsa wiwe Natasha Ngendabanka muri ino joro ryiza muri ino joro ry'umunezero kwanza umewaka umependeza abasemesi Team Natasha mambo vipi ego mumeze neza abapapa muri tubabona bibaza yuko twabasinze sanzwe aba mu Bwongereza afise n'umwana wiwe yigeze no kuza gukina hano mu gihugu cy'u Burundi mu mugwa Aigle Noir nimba ntibese ni nawe yari amaze iminsi afasha bimwe bikomeye cyane kizigenza mu giserukira gihugu Burundi ntamba mu rugamba yitwa Saido nibazonkiza kugira ngo ashobore kugarukana amaforme tumukomera amasimesi uyu muntu mubona 2018 nari muri hongi muri championnat du monde muga nkabona minana n'abazungu gusa kavuga atanu bava banja niwe muntu nashoboye kwitabaza kugira code kuko yarabanye nabo yakubaha ku cyubahiro cyanyu ku byiza mwagiye mukorera ugwaruka mu Burundi kandi n'ubu mudahengeshanya no ku byiza mwagiye mukora muri equipe nationale ibyo mwakora twabirabisha amaso twagiye tubereke yuko mutataye umwanya akandi ko gashimwe tubahaye nta mamiliyoni twoba ko mwajya gahera ariko aka kitwa harabaye abasimesi uganya ibiteramo byiza hariho Pole Bizimana amasimesi kwa Bizimana ari hafi mugabo naheruka ari mu rugendo agashima kiwe turakamubikira azogatora niyagaruka amasimesi kwa DJ Paulin kuva muri Le Cristal afise maison yise Cristal Events nawe nyine asanzwe ategura ibiteramo tumukomera amasimesi hariho Breeze asanzwe aheruka kugura ikintu cyiza rwose mu Kamenge aha kuri Gare Nord ku Mutwenzi
2020 yabuteguriye ibiteramo by'iteka by'amafi icyango cy'abantu uko babivuga tumusabe ahaguruke atora agashimwe kiwe. Abasimensi kwa Brice asanzwe arongoye Buza na Hangwa business ni nawe yazanye club canke boîte ya mbere nini, boîte ya mbere nziza hano mu gihugu cy'u Burundi, aho ubona yuko abantu batakiza muri ville no munsi baja mu Kamenge. Umukomera Amasimensi ni nawe yazanye Jean Pierre Nimbona Kidu hano mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uheze. Amasimensi kwa Brice. Brice burya ibijya wategura ntibaze yuko wataye umwanya twarabakurikirana kandi twabakurikiranira hafi. Turicari batoya nta muga turi bato ntabwo turi bito, twashaka kubatera intege n'ukuri mwadukora ibintu byiza. Imana ibandanye bahezagira kugira murushirizeho, ariko ntimwibagire ugwaruka ejo cyangwa hirya ejo turakeneye ko mwigisha ugwaruka tuzobone abandi ba Brice nkamwebwe kugira abandi batoya banyu bazoshike kuri level namwe mugezeko. Akagashimwe nakawe n'iteka ni wagiteye. Amasimensi. Yes, bakuzi bandari bora tuko na Benturo imbere ya kamera zacu turi muri AGS. So bro Benturo turabana mu gihe cyane. Wa Umeze neza. Yes, Benturo turabonye mu higanwa rya AGS ku nshuro ya mbere, mwibumva gute kwa muri hano hantu? Iby'amateka kandi birashimishije kuko na hantu umuntu aronka umwanya wo gushima wo gushimirwa ibyo yoba yarakoze. Kandi biraryoshe gukora ugashimirwa. Ego Benturo turashaka tubwire abarundi ukuntu mwebwe mwavyakiriye, kuko muri abastare musaze mumenyereye ibintu nk'ibiyinya. Kuri mwebwe mwavyakiriye gute, bituvyatunganijwe neza canke bimeze gute? Mane ibintu bimeze neza kandi ababitunganyije umuntu aguma abibutsa kugenda bongereza nkuko babivuze ati twatanguriye ku mashugwe, ariko no munsi twateguye ama awards, ejo bateguye ama trophée, ejo bazotegura ibindi. Imana ibandanye ibateza imbere. Je navyakiriye bien, byose bimeze neza, ngira nawe urabona ko hano bameze bien. Ego Benturo ndabona ko mwaje nka Empire yose ni staff ya Empire iri hano, ndabona Kenspi, ndabona Sadbi, ndabona n'abandi batandukanye. Ese ntwari mwiteguye ko Empire vene muza kugenda mutangukanya agashimo mukuyenga? Reka turindire bizakuba tu. Ego Benturo tubashimiye cyane ko yamuduhaye, twagomba kubaramutsa no kwipfuriza umwanya mwiza muri no mwanya kabatembe neza ko muranwa. Imana bayeze. Abakuzi umuziki nduni mu mbiki Benturo bamaze imisi batamubona bamukaranye cyane, twese turamunyotewe. Get ready soon tunakuja. Yes, murakoze cyane Benturo. Kwezi kwa batubyaye aho mama tugiye tuje kuri kategori y'abakobwa, tuvuge meilleure révélation de l'année. Ugiye gutahukana agashimwe ka AGS meilleure révélation de l'année, niwe duherako ni Estanish Ashenga. Amasimensi asanzwe ari ako gashimwe agahabwa na Maître Muvana, asanzwe ari muri Bokivlab, yitwa Esther Nisa, yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe, aronse trophée ya révélation de l'année. Amasimensi. akaba yagize aherekejwe neza no basanzwe bubakanye banafitaniye ikibondo kimwe, yitwa Ismail Mategeko. Bakomera Amasimensi. Niwe umbamo makwiyumvamo, niwe umbamo. Yesa ndabaramukije cyane. Hama reka nshimire, mfite akanya nshimire iri shyirahamwe AGS kuba mwanyumviriye ko mwakoze cyane.
Shimire na management yanjye ya Bukivu Lab bakubandanya bakora ibishoboka kugira ngo bandanye nje imbere ya haba nkongera ngatera intege bari nyuma yanje. Ndi muri wa muntu mfise esprit yo gutera intege bari nyuma canke nkanashimira n'abadutanguriye nkanabubaha. Merci beaucoup, ndabashimiye cyane. Nta byinshi mfise ndavuga. Amasimesi kuri Establish. Yego, reka tuje muri kategori kandi y'abamama canke igitsina gore. Meilleur musicien de l'année 2020 ni Ngendabanka Natasha. Amasimesi Gashimwe kiwe agashikirizwa na matoza wa arongoye Amical des musiciens Romeo. Amasimesi agasime kagira kabiri aronse ahawe na Azesa yitwa Natasha Ngendabanka agasime agira ahabwe n'usanzwe arongoye Amical des musiciens Mbora siyo bantam Uku Burundi PST ufanya mambo Shoresi upiga siyo mfito Rambo Inako fiti nimejipiga Kaya Barcelona in the out na mali Nagomba ndagushikirize kano gashimwe kuko nahawe iteka ryo kukagushikiriza kandi nukuri uragakwiye kuko mu bigeme muri generation nahawe kubona n'amaso novuga ko iyo batakaguha nkaba ndabishoboye nakaguha kuko muri generation yacu ukora ibikora inka kandi kabisa urabikwiye bagukomera amashi cyane. Natasha tunashikisha mpaka sahi mubibona gute le nombo le pompa tuko wapi hapa tuli hehe basi tuseme arena oye leo ni la arena si bintu la amazi aramuga wacha twenga nabajua murakoze cyane nagira shimire jewe sinzi kuvuga cyane sinajua tena la noma ndanezewe cyane gose cyane nagira shimire Cedric arongoye iyi association ndamushimiye cyane kubera n'umujene afise courage kubini yabonye umwaka uheze uno munsi nashane VIP sio vitu sio vitu la VIP sio maua tena. Sedi, pole sana. Courage sana. Romeo, urabizi vrema. Courage sana. Ndamushimiye gose. Wanasikia kwanza. Muko nyuma. Hii ni team Natasha, fans Natasha. Nafurahi sana, ndanezewe cyane. Icyo nobwira abaririmbyi babandanye bakora. Nivyo umuziki wo mu Burundi uragoye. Ariko courage kama Natasha wanasema si tunapiga kazi. Tunaendelea. Basi najua pole. Merci beaucoup Cédric. Merci mon président Romeo. Romeo. Mettez-le mouvayo. Si bintu. Yeah. Niendelee. Muko sawa bwana muko baridi. Okay basi makofi kwa Natasha, mashi kwa Natasha ndabasaza. Umiriza, nambisha tifise ariko reka basi bariko baravuga ati mugeni Natasha.
ndabakunda cyane muingie YouTube Instagram Facebook mubone mubibona gute umviriza umwakuza ninakora neza nataka butano shaka butano siko ninakora neza ariko ninakora neza uzokora amina Bwana sifiwe haleluya merci beaucoup murakoze Amasimesi kuri Natasha Bidabanga Yesu Karose award y'umuririmbyi kazi mwiza yakoze neza Natasha imbere ya byose bazana baramutse cyane Natasha Yego nanjye umeze neza Yego ndabakesha kuva mu berewe cyane ko ntimwigira mu ntara Yego ikibazo cya mbere nagomba kubabaza Natasha muri umwigeme ariko arakora neza mu muziki ndundi ariko hariho benshi bariko barakora kubera iyo washaguye we imbere y'abandi bigeme uyumva mu gute ariko nawe basi tanga inyishu nukuri oya inyishu nuko mbona benshi bariko barakora neza kandi cyane nta rumwe twogaye ariko uno munsi bashaguye Natasha cyane bava bibaza ati bo bapendere ko Natasha ari hit uvuga kupendera nyereka video zibiri zitatu wabonye umwaka uheze erega ni video turabaririmbye onesha video onesha nyimbo yes of course Natasha maneno sama jambo Natasha tuonye nukuvuga Natasha bamwaizi nukuvuga ndiko ndakora kandi ndabishema nabandi baririmbye kazi cenga baririmbye bakore urumva izi ni trophy zo muhira kandi zimeze neza zisukuye VIP ukuntu ndanezewe cyane nukuvuga bakore nagashime kazoza kubera abanyagihugu bashobora kuvyemera hagi no munsi nicaye gashobora kuvuga Natasha ndatwaye imbanyi okay nicara uko cyumva umwaka uza ati Natasha yarakoze neza kandi na nindirimbo urumva abarundi barashobora gusara bakavuga ati no mutwereke akazi Natasha yakoze je ndakora Instagram Facebook YouTube indirimbo ibintu byinshi kandi n'ubushimwe byinshi yego ndabize neza ko Natasha no mwanditsi wa hit nyinshi indimba yakoze yose iba hit ariko uno munsi afise awards zibiri mu ntoki barashobora kwibaza ati izi awards ziri mu category zihe muri rusange ego category ya mbere bamaye nk'umuririmbyi kazi yakoze igiteramo ciza cy'amateka kuri Oteke Byela Tanganyika umwaka uheze 2020 novuga iya kabiri ni umuririmbyi kazi yakoze neza urumva kurusha abandi asumba sinzi ego ni gicha timi Natasha no munsi yumvi nguvu zo kuza hano mu gihe mu mwaka weze wa 2019 yahawishugwe mu bintu bya wavuze gute yahawishugwe ndibukane ko so hatanzwe amashugwe yes of course oya Jesse shobona ni warimo amashugwe oya cyane bari guteze kuza kwa amashugwe mu bana tubandani mureke nkore Natasha ni wari uteze kuza uhabwa ishugwe ni wari uteze kwa rindira pardon rindira gato urazi ko mvuye ahantu kandi hagi unyoye ibintu bikanye ucugira urumva jewe igihe nico gituma navuze hagi imbere Cedric novuga felicitation ubwa mbere ibintu by'amashugwe murabizi ariko uno munsi ashitse nga ndamuhaye courage ubwa mbere utanguye imisi yose nta kintu wotangura ati bigende neza urumva baramutwenze baravuga ariko uno munsi wabonye mu mashugwe je sinarimwe no je ibintu bitari nubona ko ibi bintu bisukuye bien VIP na majambo ahari nivyo jewe rero bacavuga ati ni Natasha agira amagendera ni wa Natasha agira uko no jewe ndila noma bintu kwanje ni VIP ni ibintu bipanze neza yes media ziwacu ziravuga ko zitamuronka Natasha cyane wozibwira iki kuko bafise unkwidoga cyane ko Natasha bariko baramunoga ngo abashikirize byinshi mu bikorwa vyiwe media zo mu Burundi ndazikunda jewe sinkunda kugira interview kenshi kubera mfise ibikorwa byinshi urumva mo nashaka ibikorwa byivugire simona shaka kuvuga urazi hagira uko ravuga usanga uwundi ashavuye murambabarira mfise nababwiye je mfise la amazi ni yashu urumva rero media ndazikunda urumva sishobora gukora hatarimwe aba journaliste media urumva je ndi Natasha no munsi kwera mwebwe ariko kenshi mafisi ibikorwa mafisi ibikorwa vraiment
ego akajambo kamwe kanyuma ku bakunzi b'umuziki ndundi n'abaguhaye uwo mwanya je singunda kuvuga cyane nimba ari akanyuma icyo nobwira abantu ndabakunda cyane uno munsi naronse trophée ndabashimiye abarundi bose urumva ndashimiye Cedric na association yiwe ni la namba la bamba Natasha noma sana Natasha murakoze cyane merci Yaga. Merci bro. Mami goeza kita. Yaga. Abasimensi ni Sabi nawe nyine yajeje gusimirwa na Aziz. Bakunze bandati uko bibona ndi inyuma y'umuririmbyi w'umwaka umuririmbyi ariko arakora neza ni umwandisi w'indirimbo Beautiful ari kumwe na Medi numu hit songs akora hit nyinshi cyane numandisi w'indirimbo Nyanzo umwandisi w'indirimbo Nyampinga ariko arakora neza cyane no musi turi imbere y'agashimwe kiwe tubaze tumukeze cyane satwe turabukeze cyane ugashimwe murakoze cyane nagiye kure mwaberewe cyane nkuko musanzwe mubikora muri kino gihe yaga tubwira abarundi neza cyane uno musi Sadbi yambarira ibe ingana gute ko baramuze kuri furungu bamutuka cyane ko musi ahabwa icyubahiro gisanzwe cyane rwose narabirengeye gushira ibintu nk'ivyo ibibazo nk'ivyo nararengeye kuvyishura ngo nambaye angahe ariko uko umuntu yoba yambara kose akaba aberewe abegwa n'ikintu ciza ikintu cyo kubahiriza ndetse no gushima ego neza twinjiye neza mu kigwanye izina cha AGS cyakoranije abaririmbyi benshi batandukanye bagatanga mbere n'ubushimwe ku bikorwa bakoze kuri Sadbi iki kintu yo kivuga gute kuko uno munsi ahawe award imeze neza award ishimishije mu gihe mwaka weze yahawe ishugwe duhamagare abakandida muri basketball reka tuvuge ibyo no munsi reka turyoherwe reka turyoherwe reka mbwire ati ryashugwe ryari rivuye ku mutima my love nararishimye naryo nkuko naryakiriye ubwa mbere nakiriye amashurwe bavuga ngo witonze amira ibinoze ubwa kabiri murabona ko yaduhaye agashimwe kabereye ijisho keza karyoshe ni ukuvuga yuko arakwiye guterwa intege ejo niyaduha envelope nawe y'urupapuro gusa se dushime kuko ku isi y'umuntu yitanze akitanga agakora ikintu ciwe akavuga ati ndagushimire ndaguhe basi Jojo ko wakoze iki nafurahi unashukuru bana niko abantu bafise ubuntu bakora ego ko ndakuronse reka ngire ko mbaza akabazo nari mvise ka mbere ku banwanyi b'umuziki ndundi kwambaye umuziki wa Sadbi Satura barishimiye cyane ku ntambwe twateye kuri Beautiful turakwiza 1 million views yaramateka ku murimbyi Sadbi yobwira iki abaririmbyi bagenzi bamuteye inkuru mbere intege mbere n'abanwanyi bakomeje kumukiye gushika no munsi ko ibana ngiduka ku munsi ku munsi reka maze mvuge kubyerekeye iyi event iri ngaha hama tuzopanga umunsi tukora ikiganiro cerekeye ivyo ngivyo ego Sadbi neza turi muri event urabona yuko uno munsi hari abantu bashayiye cyane hari abantu bameze neza rero ndashaka menye neza kuri Sadbi agaciro yahaye Cedric uno munsi gatandukanye neza nako yamuhaye janki byose ubuciro bwose burangana sije nkwiye guha agaciro umuntu ahubwo niwe yakihaye yiha n'agateka mu kuorganiza ikintu cyiza nk'iki ikintu gitomoye cyane nibaza yuko ari uwo guterwa intege kuruta ego nimba atari banga bivanye n'ivyo tutabonye imbere y'amaso y'abantu inyuma y'akagashimwe ho bariho envelope yo birimo akantu canke n'akagashimwe gusa tout simplement jewe mugena Rossi award nimba ho bari akandi agashimwe kariko kose ntako nkeneye naronse ibikwiriye ivyo ivyagashimye ntavyo nzi nta nivyo nifuje kumenya ariko naje ngamba invite ariko nsanga hari abantu beza bashimira abantu bakoze neza bakabashimira
mu kubatera iteka mu kubaha ibintu byiza ni uko abadushimira mu kudutuka abakinyi baritanze kugirane ibintu biratandukanye ari abantu bazima nkuko novuga nti hari abantu bafuye bagenda ukabona unagenda ariko yarapfuye ariko hari n'abandi abantu bazima bagenda ari bazima koko ego Sadbi nibo baba abangaba tuko turabona tuvuge ko abana abantu bazima bagenda ego Sadbi ndashaka akajambo kanyuma ko sinokurusha ndabona yuko mbo uno munsi n'umunsi wo kuryoherwa umunsi w'ibibazo byinshi cyane ariko ndashaka dukore ikintu kimwe ku bakunzi b'umuziki ndundi tubwire abantu eske Sadbi ko yawe kano gashimwe arabona ko kari gakwiriye kuri Sadbi canke hari uwundi muntu kari gakwiriye apari ya Sadbi nimba kaje iwanje Sadbi niwe yaragakwiriye urakeka yuko baravyibwira ngo akagashimwe bakaguhereza Sadbi ibyo baravye babivuze harya indirimbo ibise umuriyoni yarakoze indirimbo yerekana ko Burundi bumeze neza ko Burundi adahobahoba tusa ibyo byose ni bimwe mu bintu byinshi cyane abantu bo kwishimira kuri yes ni hitmaker wa Beautiful umuntu kuva muri 2010 kushika no munsi muri 2020 atarigera ava kuri hit kushika no munsi ahubwo atera yongerekana kure cyane so Sadbi benshi bararira video ya Beautiful tuyitege nikibazo cyane nyuma hamache ndangiza reka ivyo ngivyo turonka umwanya tuje tubiganireho murakoze cyane murakoze ku mwanya iteka se tumuteka yitwa agashimwe kandi na president wa America de musician yitwa Bface on the floor kuvaria Mukayanza amaze kuronka ubusimwe bw'isi aramaze kuba umuririmbyi w'umwaka kuri RFM uno munsi agiye kusimwe ahawe na Azesa amasimensi kuri Bface on the floor Munege yombi abayangi twangi Yesu ashimwe cyane nimuvuge amen ndasubiramo Yesu ashimwe cyane Assalamu alaikum kwa Islam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah man, je banyita Girukwishaka Boniface aka Bface on the floor aka Rap Yuda aka Rap Commando aka Rap Goliath aka Rap Konongo mfise aka nyinshi sana munkomera amashi cyane. So, jewe ntarinze kuvuga menshi ngireshimire Ajes kwanza ku gikorwa bakoze mu mwaka wa 2019 hari 2019 Cedric hari 2018 2019 baraduhaye imidari baraduha n'amashugwe ariko je ishugwe bamuhaye ntiryarengeje indwi ryaciye ryuma sasa rero iyi ni step bagize mu kwiriye kubakomera amashi kubera umuntu wese arafise intango akagira naha ashobora kugira bisigura yuko iyi nukuvuga yuko ari intambwe mu mwaka uza bazodoha n'iyindi bagashira ko na envelope rega barabitubazamo nkunza kuvuga yuko urabibona ari umuntu aza kubona ifoto agaca avuga ngo ujya mugabo afise miliyoni 200 bamuhaye sasa rero nibaza ko mu yindi myaka bizogenda bikura buke buke Imana ibahezagire cyane kuri iyo ntuze yanyu hama shimire abajournaliste bose mbona ngaha barafise uruhara runini cyane ku muziki kuri kariyere z'abartiste batandukanye shimire n'abaririmbyi bagenzanje bari ngaha nongera ndabasaba yuko tugiye hamwe igihugu gitegereza gutera imbere ndabeshe none kubera ko ukuboko kumwe kuri yaga ni kwimara ubugi abakunzi ba rap ndashaka induru nyinshi numve mazeyi bacumugare mu kirundi ngo hajye umukecuru mu gupfa yisigara bero ugasanga yagara kwizosi nk'inyabuhoro niko n'umugenzi mu gufera ingatumva impanuro mfise abajama bafonda batange kwa karorero umwana w'umunoho kenshi avyibuha umunwa kandi usanga ari mu gupfa reha n'inyo y'isekuro bagira umwenda mu ivyo banya ndetse n'ivyo banya bakagira nendera barise we
bagahitamo guhemuka kubw'urunwa batunze no guteranya ibyo bavuza hasi ibyo bavuga hariya bameze nk'abamaraya bakurikira umuntu ashobora kubagurira umunsi wabuze ntuzabona n'igisurira ni nabo kandi bica umuntu batanamurya bajya nkaribona bashyira isumu mu njya bakakwanikirira n'ibyinyo kandi ari ubujyajya abo nibo mpora nita banjya tuyaga umugenzi wa fo akwifuriza intambwe ariko kizire kumuruta ukumva nyidodomba ngo aranyanga ibintu sha bakibagira yuko wikanira umugisha w'ubundi hamukanye igufa kandi usuranisha avuka inyamibu turasha Imana itanga ku mwanya reka kuyihutisha Bifes on the floor. Turabaramugiye cyane. Tuba twivuje kubashimira imbere ya byose tubatera intege kuri award muronse muri uno mwanya. Murakoze. Yego nkuko mubona turi kumwe na Rap Yuda and Bifes on the floor kama kawa kama dawa umurapere wa mbere nemera vraiment mu barapere bose mvugishije ukuri nkuko vyamye mu barapere bose duvise umurapere wa mbere abegwa kuruta abandi. Bifes. Yego Bifes imbere ya byose nagomba ndababaze uno munsi kwa murosa kagashimwe niki ni Ndaha TV ego imbere byose nagomba maze kuri akagashimwe Bifes on the floor niki kafise yovuga kuri Cedric ndamushimiye cyane neza ko ari byiza gose kuba ushora gushigikira abantu bakoze urazi ko umwaka urinde uhera tutabonye abakoze kurusha abandi notera kamo ayandi ma companies ariko aradukurikirana ngaha yige gushimira abartiste bariko barakora barashigikirwa n'igihugu kubera ko muziki urateza imbere igihugu cyane so jewe ikintu novuga ndamushimire cyane na timu yiwe AJS Imana ibahezagire gose vraiment ego ni Bifes on the floor ashimiye cyane kugashimwe yahawe ariko imbere y'abakunzi b'umuziki nundi bari hano no musi yavuze yuko ntibikwiye kubera ko hariho ibibuze kuri imbere y'akagashimwe tuvuga nka envelope cyangwa n'ibindi nibiki ico kintu cyo Bifes on the floor abivuze kinama ko arakanenge yaneguye akaca kavuga imbere y'abantu je sinjye umuntu no tumangiza izuru cyangwa gutwi vraiment rero uko biri kose vraiment ni step sivyo Yani step navuze ko mu mwaka wahera baduhaye amashurwe bakaduha baduhaye n'imidari kandi imidari kawaida bayiha atlete n'abakarateka sivyo mugabo bisigura yuko jewe critique abantu positivement haragashimwe nimba ndiko ndabivuga gutyo mbashaka bagire step uno munsi bazanye yindi nziza urumva ni intambwe ejo bazoshira ariko n'iyindi kujyana bivuze urumva uko batanguye siko bariko barakora urumva umuntu agenda atera intambwe bukebuke jewe ndakurikirana cyane ibivugwa mu muziki ndundi benshi baridoga bakavuga ko umuziki w'u Burundi ugwaye atawurashika ariko no munsi yo turose awadi turavuga ati turashimiye cyane n'intambwe n'indi eske ejo ntibizoshika mu gatondo mugasoma bakavuga ati umuziki w'u Burundi ntawuraje uri kuraja mu gihe tuko turabona ko hariho urungano riko ratanga ubushimo ku bariko barakora neza sinaho ikibazo ati ejo nibizoshika mukavuga yuko umuziki w'u Burundi ukigwaye mu gihe tubona ko hari abantu bariko barawudevelopa ku yindi ntambwe irega bigize umwe niyo yabikwiye mane nico tubona vuze ati bikeneye abantu benshi ego akagashimwe gatandukaniye n'ubushimwe n'ubushimwe buri international twavuga mu mahanga ubushimwe bwo mu mahanga n'ubutandukanye cyane none wumva wo bishira hamwe itandukano ni benshi ahantu hari develop barashira ko na envelope ikindi naco baratanga n'amantuze ya bo hari intuze nyinshi cyane hari uburusho bwinshi cyane nyuma ya award ariko hano ibari award gusa ariko rero akarizo kimeneki yagaho gahambije batanze ibyo bashoboye kuronka eske ibi bintu birabahiteka neza mu bakunzi b'umuziki ndune mu gihe urose ikintu ntutahane kiri mu mufuko kugira ngo uvuge ati bukenda ndasubira umuziki iteka kubera ko iyi ni CV ejo n'umwana wanje azobona ati naka yara umupapa vivi wanje yarabaye umuririmbyi w'umwaka n'ibintu byo gushima ego Bifes on the floor ndashaka tumenyesha abakunzi b'umuziki ndundi iyi trofa fisi no munsi ni ya kategori yihe muri rap ko meilleur musicien de l'année ntabwo ari amakategori bashimiye abantu benshi cyane bakoze nukuvuga bashimiye abakozi wabonye ko harimo abo muri rally harimo aba sport harimo aba benshi harimo harimo aba DJs harimo aba organisateurs b'amashow urumva bafashe abantu bakora ni kuvugana abakozi iyo yaba amakategori bari kuyashira ko kuma afishe yabo bakavuga ati meilleur umuraperi w'umwaka canke bakavuga
umuririmbyi sinzi ngene no bivuga mugahera ama category tu Yego Bface on the floor kugira ngo sindakuruje kwa ndabana uno musi n'umusi ugiye kwa musi yazo vyinshi cyane ndagumanya unezerwa ariko nashaka akajambo kamwe ku bakozi b'umuziki ndundi ngo bashikiriza kavuye ku mutima ndabakunda sana ibi byose nibaza yuko ndabikesha abo kuko nibo bahora bafatanuze umwanya wo kugira umwanya wo gukomanta ku bikorwa byanje bagasharinga bakabisangiza abandi cyane cyane team Bface on the floor ndabakunda sana vraiment Imana ibamezagirire nshimire kandi n'abajournaliste n'abaririmbyi bagenzi banje bose ndabifuriza ko twoja hamwe tugatera imbere nyene turi kumwe urabibona Bface on the floor nanye ndagushimire cyane ku mwanya wampaye murakoze cyane yes of course yes bakunze bandati ko mwabibonye icyo rigeze kure kandi ibintu ibiro bisa nibirangiye nagomba ndamenyesha neza na neza ibintu byahabereye nko mwabibonye batanze ubushimwe ku barimvi batandukanye batanze ubushimwe kuri Natasha kuri Sadbi kuri Bface on the floor no ku bandi barimvi benshi ba Stanish n'abandi ibintu byari biryoshe twakoranye twaganiriye na Natasha twaganiriye na Sadbi twaganiriye na Benturo kuva muri Empire Avenue batuganiriye byinshi kuvyerekeye iri higanwa rya AGS mwavyumvise byinshi so nibaze ko mwanezero cyane mwahakuye uburyohe bwinshi mwaryohe cyane nagoma ndabasezere nka Elma Love mwarimo nkuko ubona yuko ngoma ndi mu kazi kose ngoma nkora nko bisanzwe nyene hari hahiye guys hari hahiye kabisa so ndabashimiye cyane ariko ndabibusaba kugira like share comment na subscribe ntimwibagire kabisa subscribe nico kintu nkenerwa cyane kuri Elma Love mwarimo ndabashimiye nkuko mukomeje munyitaho munkurikirana nanje sinzobata hasi nko mubibona nguma nkora ijoro no mutaga singyama singira iki byose nikora mwebwe nimwe ba boss banje nimwe nkorera ndabwiye ati mugire ijoro giza muri hose n'umutaga mwiza bivaye naho muherereye mwese ya Elma Love mwarimu inyuma ya kamera naho hariho dossier kuva kuri Ndaha TV mukomere cyane